Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'ino ndwi, igenekerezo ry'icumi na gatandatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ndaguhaye ikaze, ico utegerezwa gusa nta kindi n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya kugushikiriza biba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'indero, igisata c'inkino, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze. Ano makuru harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ndakugezako ubutumwa bwashikirijwe na nyen'icubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye, abicishije ku rubuga rwiwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye yahojeje imiryango yakozweko n'imvura yaguye mu ntara ya Makamba. Akaba yagize ati twakiranye umubabaro inkuru y'imvura y'isegenya yaguye kuri uno munsi mu ntara ya Makamba muri komine Kibago igahitana amashengero, amazu, amashure n'imirima. Turahojeje cane imiryango yabuze ababo, abakomeretse tubipfurije gukira vuba, Imana iziga mu Burundi ndetse n'Abarundi. Bandanya ubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure nyene, vyose ni ngaha kuri ino mboneshakure mu buryo buramvuye kandi butomoye. Nayo kandi ndibunakugezeko iyi nkuru itari nziza ivuga ko i Ngozi hari umukenyezi yitavye Imana ahitanywe n'intsinga z'umuyagankuba zari mw'ivu ry'umurima. Kuri uyu wa cumi na kane z'ukwezi kw'icumi bibiri na mirongo ibiri na gatatu, umukenyezi yariko ararima muri karitiye Shikiro mu gisagara ca Ngozi mu murima ahasanzwe haracishijwe intsinga z'umuyagankuba mu kuzimu. Nyamurimyi yahavuye akora kuri nyansinga atazibonye bimuviramwo kwitaba Imana. Aho muri karitiye Shikiro hakaba hibonekeza abarahuriranira umuyagankuba bakoresheje ijanisha ry'intsinga ry'umuyagankuba ridashemeye. Ibikorwa vyiyamirijwe cane na Dr Engineer Major Jean Albert Manigomba, umuyobozi mukuru wa Regideso Burundi. Iyi nkuru nayo nyene ni mu kanya ku buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo mu ntara ya Cankuzo hari umunyagihugu yiyahuye yongera asiga ubutumwa ngo bazomurerere. Ivyo vyabereye ahitwa mu Kigwati muri komine n'intara ya Cankuzo kuri uyu wa cumi na kane Gitugutu bibiri na mirongo ibiri na gatatu, aho uwitwa Poro wo ku rya kabiri yiyahuye. Imbere yo kwiyahura yarasize urwandiko aho yahishuye ko yasize ikinga ndetse n'ibati yaheruka kugura, hasaba nuko bazomurerera abana biwe. Amakuru ava mu babanyi akaba yemeza ko vyoba vyavuye ku matati y'amatongo afitaniye n'abanyamuryango biwe muri komine Kigamba. Bamwe bakaba bibaza ko ukwiyahura kwiwe kwoba kwavuye ku karoge gafise umuzi muri izo ndyane z'amatongo. Ese ayo gusa, ayo kumwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa nyene ni ukubandanya ubana natwe. Nayo ntanguye ano makuru ku buryo bw'idonido, nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko i Ngozi hari umukenyezi yitavye Imana ahitanywe n'intsinga z'umuyagankuba zari mw'ivu ry'umurima. Kuri uyu wa cumi na kane z'ukwezi kw'icumi bibiri na mirongo ibiri na gatatu, umukenyezi yariko ararima muri karitiye Shikiro mu gisagara ca Ngozi mu murima ahasanzwe haracishijwe intsinga z'umuyagankuba mu kuzimu. Nyamurimyi ngo yahavuye akora kuri nyansinga atazibonye bimuviramwo kwitaba Imana. Aho muri karitiye Shikiro hakaba hibonekeza abarahuriranira umuyagankuba bakoresheje ijanisha ry'intsinga z'umuyagankuba ridashemeye. Ibikorwa vyiyamirijwe cane na Dr Engineer Major Jean Albert Manigomba, umuyobozi mukuru wa Regideso Burundi. Uwushaka gushira umuyagankuba mu nzu iwe yokwisunga ico umuyagankuba uzokoreshwa.
ahazocomekwa ivyuma vyo gukinjika n'ahazoshirwa amatara asanzwe. Intsinga ntizinganya ubunini, section ndetse n'ubukomezi. Akongera ko bidahanuwe gucisha udutsinga munsi y'ivu kuko bizana amasanganya menshi. Mu kwiyamiriza irahuriranira ry'umuyagankuba, umuyobozi wa Regideso ahanura abifuza gushira umuyagankuba mu mazu kurondera abahinga bavyize. Nanone kandi ngo harakenewe kujaho urwego rw'abakora ivy'umuyagankuba Ordre des Electriciens kugira ngo hamenyekane abahinga bakora ivy'umuyagankuba n'amategeko abagenga, kuko hariho abapfa ivyo bakoze bikazana amasanganya y'ubusa. Ese woba nawe umaze kubona isanganya ryavuye mu kutamenya gutunganya neza ivy'umuyagankuba? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri komantere. Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kayanza busaba abayobozi b'amashure guhagarika ingingo yo gutegeka abavyeyi b'amashure kugurira imyambaro y'ishure ku mashure. Uwo burongoye akaba amenyesha ko iyo ngingo ifashwe inyuma y'imyidogo ya bamwe n'abandi mu bavyeyi ko hari amashure abategeka kuriha amafaranga menshi. Ay'abigenga akaba ariyo bivugwa ko yaka amafaranga menshi agenewe iyo myambaro. Desire Hatungimana akaba abona ko abayobozi b'amashure bomenyesha amabara agize umwambaro w'ishure abavyeyi b'abanyeshure, abo nabo bakaja kuzigurira ku isoko bivanye n'uburyo bafise. Mu buyobozi bw'indero muri komine Kayanza nabo nyene bakaba bavuga ko umwaka w'ishure ugiye gutangura bafise ubukene bw'intebe 2,500. Ariko Adere Nizigiyimana burongoye harashima ko mu ntwaro babemereye kubaronsa intebe 1,000 gusa, agasaba leta, imvukira n'abandi bagira neza babishoboye guterera kugira ngo izo zindi ntebe ziboneke. Nayo kandi abagabo 3 bo muri komine Ruyigi basavye ikigongwe ku mugaragaro imiryango biciye ababo mu rwimo rwo mu mwaka w'1993. Hari kuri uyu w'Imana kuri Paruwase Katolika ya Kinyinya. Basiguye ko ivyo bariko baracamwo vyatumye basha mu nyosha mbi za shetani, bica bamwe mu bo babana badasangiye ubwoko. Abasabwe ikigongwe bagitanze nabo nyene ku mugaragaro. Baciye bahimiriza bagisavye kumva amahoro no gutekana igihe cose bazoba bahuriye hamwe. Elia Nahimana, umukomiseri wo mu murwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi, akaba asaba n'ayandi madiyoseze mu mashengero atandukanye ko yotunganya ibikorwa vyo kumenya ukuri no kurekureranira. Kubwiwe vyofasha abantu kuronka aho gusabira ikigongwe. Nayo umwungere wa diyoseze Ruyigi yamenyesheje ko agatima ko kwihorana katarazimangana, hashobora kuba amarorerwa. Kubw'ivyo Bureze Nzeyimana akaba ahamagarira abagiriwe nabi kutarondera kwihora, akabasaba ahubwo gushira imbere kurekuriranira mu ntumbero yo kwirinda akabi. Ivyo vyabereye mu birori vy'isabukuru y'ubutungane n'amahoro yahimbajwe ku ncuro igira 19 muri diyoseze Katolika ya Ruyigi. Nayo mu yandi makuru kandi nuko i Busoni uwahoze ari musitanteri na 3 mu bagize inama ya komine bapfunzwe. Uwahoze ari musitanteri wa komine Busoni mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'Uburundi hamwe na 3 mu bagize inama ya komine barapfunzwe kuva kuri uwa 2 w'uwa 5 Nyakanga. Dismas Nsavyimana yaheruka guhagarikwa mu mabanga yiwe kubera kunyuruza isukari, akaba yashaka kumvisha inama ya komine ko iyo sukari izogarukanwa. Kubw'amasoko yacu mu bajejwe intwaro mu Kirundo, uwahoze ari musitanteri wa komine Busoni Dismas Nsavyimana yahamagawe vyihuta ku biro vy'umugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi mu ntara, kugira ngo abazwe. Yabazwa ku rwandiko rwariko rurazunguruka mu bagize inama ya komine. Urwo rwandiko rwavuga ko hategekanijwe inama y'iyo nama ya komine. Iyo nama yari igamije igarukanwa ry'uwahoze ari musitanteri wa komine ku burongozi bwayo. Nsavyimana yarahagaritswe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu vy'imfatakibanza mu mabanga yagirizwa kunyuruza isukari muri komine Busoni. Amakuru ava mu banywanyi ba CNDD FDD akaba avuga ko 3 mu banywanyi b'inama ya komine Busoni bari bamaze gutera umukono kuri urwo rwandiko, bakaba bariko barondera kuvyumvisha abandi. Ipfungwa rya Dismas Nsavyimana na 3 mu banywanyi b'inama ya komine
amwe mu masoko akaba avuga ko Nsavyimana yahagaritswe kuri uwu wa mbere akaba afungiwe mu gasho ka parake ya Kirundo. Bukeye bwaho kandi batatu mu bagize inama ya komine bari bamushigikiye muri uwo mugambi baramuhambije, yavanywe mu gasho ka parake hajanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi. Abo bagabo bane baciye bajanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi mu ntara zegeranye nayo kw'igenekerezo rya 6 Nyakanga 2023. Boba bacishijwe mu biro vy'igendereza aho babajijwe amasaha atari make ku bw'amasoko yegereye iyo dosiye. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Gitega imyaka 27 irumanye inyuma y'igandagurwa rya Musenyeri Joachim Ruhuna atabutungane buraboneka. Musenyeri Joachim Ruhuna yahoze ari umwungere wa diyoseze nkuru ya Gitega yaragandaguwe kuwa 9 Nyakanga umwaka w'1996. Iryo bara ryakorewe hafi y'uruzi mu Barazi. Ico gihe uburere bwa Bugendana ndetse na Mutaho mu ntara ya Gitega na Gihogazi mu ntara Karusi hagati yashira ubuseruko bw'u Burundi hagenzurwa n'umurwi w'abaruberi ba FDD. Ubu wabaye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Imyaka 27 inyuma yaho umuryango wiwe wama usaba ubutungane. Mu birori vyo kwibuka umuhisi Ruhuna yahoze hari musenyeri mukuru wa diyoseze ya Gitega vyabereye kuri Paruwase Mumuri, abantu isinzi bari bitabiriye uwo munsi. Mu nsiguro ziwe Jean Marie Harushimana arongoye Paruwase Shatanya yasomye iyo misa yamenyesheje ko Musenyeri Ruhuna atigeze agira ubwoba bwo kwakwa ubuzima kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi. Umunsi w'igandagurwa ryiwe kuwa 9 Nyakanga umwaka w'1996 yari yaronse amakuru amubwira ko atofata ibarabara Bugendana Mutaho, ariko yahisemwo gukora urugendo rwo kuremesha amahoro mu maparuwase no mu makambi y'abateshejwe izabo. Uko akaba ariko yibukije. Musenyeri Jean Marie Harushimana yaciye yigisha kubabariranira, urukundo, ubumwe, ugusubiza hamwe no kubana mu mahoro vyari ngenderwako ku muhisi Joachim Ruhuna. Yarashimikiye kandi ku gateka kazina muntu anasaba abarundi kwirinda gukumirana no kwihora. Umwungere hatazibagirwa. Umuhisi Musenyeri Joachim ntariyibagirwa mu mitima y'abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega, umurwa mukuru wa politike. Mu ntureka zikomeye zo mu mwaka w'1993 zatangujwe n'igandagurwa rya Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yari yatowe uwo mwaka, mu gihe nawe yari umututsi yari yegeranirije incabwenge z'abadandaza b'abahutu mu nyubako z'ikigo ca diyoseze kugira ngo abakingire urwaruka rwariko rurica abantu hamwe n'igisirikare c'ubwoko bumwe bw'abatutsi. Abo mu muryango wiwe basaba ko ukuri komenyekana kandi ko ababikoze boshirwa imbere y'intahe. Izindi ntahe muri Mukakaro guheze umurwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi wari wakoranije abacitse kw'icumu mu bwicanyi bwo mu mwaka w'1972 bwahitanye abahutu benshi ku batutsi. Hari mu ntumbero yo kumenya intwari mu bacikacumu harimwo umushingwamanza Fabien Segatwa, umwe mu bashingwamanza ba kera. Ubuzima bwiwe abukesha abahoze ari abasenyeri bakuru bo muri Ekereziya Katolika. N'uwahoze hari musenyeri mukuru wa diyoseze Gitega hagati mu Burundi Joachim Ruhuna yagandaguwe mu mwaka w'1996 n'abantu bitwaje ibigwanisho bikekwa ko bari abagwanyi ba CNDD FDD. Wahoze ari umuhari w'abagwanyi uba umugambwe uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005 kubera amasezerano ya Arusha, hamwe n'uwahoze ari musenyeri mukuru wa diyoseze ya Bujumbura Evariste Ngoyagoye, ubu ari mu karuhuko k'izabukuru. Abo bakozi b'Imana baratandukanye n'abandi bantu. Nta muntu n'umwe yovuga ko Musenyeri Ruhuna canke Musenyeri Ngoyagoye babinkoreye kugira ngo baronke ikintu kimvuyeko.
Seminari nkuru y'i Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji yatubereye akarorero katwereka ko ikiremwamuntu gishobora kurangura ubutumwa bwaco. Uko akaba ariko vyashinzwe intahe n'uwo mushingwamanza yubashwe mu Burundi. Ku bwa Metere Segatwa, birakenewe cane ko abantu bamenya ko ikirimba c'uwahoze ari musenyeri mukuru wa Gitega Ruhuna yamye hari ikibanza c'ubuhungiro ku bantu batagira gitabara gushika ku rupfu rwiwe. Ku wa 9 Nyakanga buri mwaka, inama nkuru y'abasenyeri i Gitega yashinze ko uba umunsi wahariwe ikigongwe no gusubiza hamwe. Ku wa 23 Mukakaro umwaka w'1996, uwahoze ari musenyeri mukuru wa Gitega yari yise ibivume abagwanyi bari bagandaguye abatutsi 648 mw'ikambi y'abateshejwe izabo i Bugendana. Ico gitero cagirizwa aba FDD. Abo bishwe bari bahunze ubwicanyi bwakurikiye igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yatowe Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993 muri Gitugutu. Mu mwaka w'1996 kw'izina ry'ishengero rya Katolika mu Burundi, uwahoze ari umukuru w'inama y'abasenyeri Katolika mu Burundi, Musenyeri Bernard Bududira yagirije aba FDD ko aribo bishe uwo mwungere. Abandi bantu babiri harimwo umubikira wo mw'ishengero Katolika bari kumwe mu modokari imwe barishwe.